It's a beautiful day, it's raining. Before yuko ntangura akazi numvise kandi nosura kubapartager une opportunité yo gushaka guteza imbere. Kamwe murabizi ko jewe ndakunda iterambere, ndarigwanira c'est vrai mugabo kandi birangihera gose nko ndayipartager n'abandi bantu kugira ngo sindugeje tudugane twese ivyo none. Alors ndabizi ko abantu benshi mumaze iminsi nyumvira uziye gumavuga forever everywhere it's forever. Yes of course, kandi mwitegure kubera ko nzovuga forever gushika umunsi wati yugaye canke banyirukanye, atari uko nzobabwira forever na maka. Anyways, jewe murabizi ko ndakunda amahera vraiment, ndabivuga ndakunda amafaranga, ndakunda gutera imbere, ndakunda ahantu hose bavuga amafaranga. And mind you ko mu kwinjira muri business nagiye of course bampartager opportunité nkuko ndiko ndayibabwira, hanyuma ndaba interest, ndavuga ati okay, why not ntubigerageza navyo nyene, kubera ko naragaragaje ibindi byinshi, bimwe birakunda ibindi biranka. Ndazi ko muri business defo hari gihe bavuga ngo utera hose ntumenye aho Kirundi sinzi kwimgana ko bavuga mugabo. Of course nagiye nanje ngiye kweseya niyo business yindi ko mparagerageza nk'izindi zose, mugabo bariko baransigurira akamara k'ama produit, ukuntu afasha, ukuntu afasha umubiri. Anyways, entre taraba ndabufise salon nzara mugabo nabuzwanya kuja gukoresha inzara kajembe gete ziguma zicika. That's not a subject, okay? Tugaruke muri business. Je nagiye of course ngiye kurondera amahera, mugabo baca bafite baragusigurira ama produit ashobora kugufasha kugira amagara meza, gusa neza, kugira umubiri utagwaragurika, utagumucika integetu. Hama muri iyo periode murabizi ko abantu munkurikirana murabizi ko nigeze kugira problème y'ibihere acne mu maso, and byatanguye kuva muri kwa mbere niba atari février sinibuka neza. Ebana biraba vyinshi, ndiyumvira biko biva kuki, ndakibura. Hageze muri mars batari avril niho zabaye tuma ndavuga ati reka kamere kanje kwivuza. Reka ndakondera mu dermatologue acambwira yasa nabi cyane gose, mugaca aranyandikira traitement, imiti ndi bugure yari zimvye fo, ampindurira amavuta yose mwumve nayo ntarinzi, amige byo kuca ngo skin care routine. Sinari mwe muri abantu bagira ama skin care routine, mugabo nca ndabo oblige kuja kuri skin care routine. Amige byo kugura ngo amatona, ngo ma serum et tout n'ibindi bintu byinshi. Mugaca arambwira ati ça va prendre 3 mois kugira ngo ukire. Antegure sinumve ko ibintu bizoba genre gukyaje ngo cenkira. So nagerageje kwa patient ndafata ama traitement yose, ebana binzimvye bimwe nabituma hanze, ibindi bagenzi bari hanze bakandugikira. Et merci beaucoup n'abandugikira ama produit. I love you so much. Mugabo still ntivyaheze nagumye nsa nabi. Abantu mwabonye na vlog yanje ndi muri Europe hari muri juin gushika muri juillet, umva kuva muri avril, donc avril, mai, juin, navuga ati maybe ngira bica bihera muri juin zoba vyaheze, ako nasa nabi Imana yonyene. Ndataha muri juillet still nasa nabi. Hama ninjiye muri forever muri août. Ninjiye muri forever nababwiye ko le but yari kugira ngo nshobore ku ronka amahera. Jewe ivyibihere des fois biratera umutima mubi, biratera sometimes is even depressing, mais kamwe ntibi depressing cyangwa nko kura amafaranga. Je rero mva but ya mbere ari kuronka amahera, money first. Ariko bamaze kusigura ama produit ndavuga ati ega ndazikeneye zi produit we. Mva nta je rero sinayenze ko ama produit menshi nkakuda muri forever, nayenze gusa Colgate, deodorant yo mukwaha, sans quoi ça complément alimentaire, zigajede hazo narinzi, aga Berry Nectar nta narinzi. Mugabo maze kumbwira ama avantage ya ndavuga ati razi kintu kimwe, même sitaje kurondera amafaranga, ama produit nganda yakoresha. Hama hari ama produit ama complément ndayibagiriye mu nzu ndayabereka. Hari ama produit ama complément alimentaire nasumye kuri internet, ndabona ko arimwe ama collagène afasha ku mubiri. And mind you ko ama produit yose muri forever arafasha ku mubiri kubera ko yose ari afise base ya aloe vera.
and you all know je ndabizi nawe urabizi ko aloe vera ifise des bienfaits kuri ku mubiri kuri peau murabizi mugwaye biseka mwakoresha aloe mugwaye bihere mwisiga aloe zigamutera and aloe rero iri muri ama produit ya Forever ni aloe vera yitwa Barbandizis muje kwiraba kuri internet singa ndayibasigurire muje kuja kuyisoma musoma bienfait yayo rero cevuga ati ndazikoreshe maybe ko zizongirira akamaro from the last month maybe no muri août non muri septembre ko jama produit yashikire muri septembre ndakoresha ndatana amagel ama berry nectar ama complément alimentaire royal jelly ama absorbent C ama freedom nyinshi nari homepage ama jelly tube n'izindi. This is a testimony actually. This is a testimony. Nagiye kurondera amahera mu produit ngiye kudandaza nasino bizaheze ndagize ndayariye aya ndayisize. Kandi reka nengereje kamera. Antuka marabibona ko c'est vrai mu birantu ntashobora kwegerana wose ngo nkire neza mugabo. Quand même ndabona ko hariho progrès. Hariho progrès ahantu na kimwe nisize rien. Ahantu na kimwe nta serum nta mavuta navuye muri douche kunyene. Like you can see. Nana muramura ama misi yanje muri misomo atko murabona ko hariho evolution mu maso yanje ngene nsa no kunahora nsa mu misi heze. So this business is amazing. That's why nababwiye ko nzoyivuga paka iba suffocate paka iba nyonge muyivomis ngazo gwanda yivuga kwera ko iri nimwe mu business sanzwe nkora ibintu byinshi c'est vrai mugabo nimwe mu business nakoze ndabona abonye ko ari mu mafaranga. There is money in Forever. There is money. Hari amahera. Of course it's a business yoroshe gukora. No kuri sinababesha. Kuko nta business imwe yoroshe gukora actually. Aha muri ubuzima byose biragoye. Nta nakimwe coroshe. C'est vrai abantu birimita ama chance yawe gutembera bavuga ko ibintu biragoye sinzo bishobora mugabo twese biratugora mugabo ça dépend n'ikintu washyize mu mutwe wawe. Niba mutwe washyizemo kino kintu sinzo gushobora ntaco uzoshobora. Mbwa nimba wibwiye ati jewe I'm going to fight vyume vyorohe I'm going to fight until ndabishoboye uzobishobora. Rero we all need these products guys. Urakeneye izi produit uvyemera ubihakana urakeneye izi produit za Forever. Urakeneye kuba fit, urakeneye kugira amagara meza, urakeneye kugabanya izo energy nke wa mufise, urakeneye gusa neza, urakeneye how can I say urakeneye kumuta neza avec ma produit Forever is soin singene babwira. Alors if you want to join this business ushaka guca amafaranga n'ukuri you are very welcome. Twara dutanguza umutahe wa 2,900,000 mugabo from the next month kuva vendredi kuva samedi non le premier ni dimanche kuva dimanche ama produit azitangura kuduga biciro kubera ko toya bank bame toya $, igenda iraduga imanuka mugabo afite mu ama produit yarakizimutse par rapport ibindi bihugu mugabo ubonye kwera ko nyene bice bigorana kurangura ama produit bazoba obligé gushira kuri to iri nk'iyabandi bose ku isi genre $600 jumgira equivalent $700 mu Marundi azabare kuri 3,400,000 kuva mu kwezi kuza. Donc if you want to join this business please nyarutsa hurry up unyarutse winjire gushika vendredi ni kuri 2,900,000 mugabo from Sunday no gushika samedi kuva Sunday ni 3,400,000. Rero ndashaka ko bikuzimba cyane karibu cyane ikiryoshe ntibigoye ntibyoroshe mugabo ikiryoshe nuko uzofise team iri mu mugongo wawe iguherekeje igufasha mu bihe bintu kugoye igufasha kugusigurira ingene business ikora ingene ushobora kwisigura abandi bantu etu ngize video ndende mugabo I told you iri ma business nzanicara nkabasigurira nkababwira gushika mwitahuye kuko mu bindi bihugu bobo barayitaye bariko ari benshi bakoresha na produit ari benshi basa neza. My god mbo babare muri abantu muragaragaza guposta aba FBO mu bindi bihugu kuri ku Instagram yanje canke ku story yanje muzo baraba ukuntu basa bafise imibiri inyerera and je baramotiva gusa nkabo I mean kugira Maman so heza kwera ko pour une femme c'est très important gusa neza
mwanamke ifo kuwe mzuri mu maisha. Reka rero nje gukora ku bantu bashaka kujoininga iyi business, ndafise WhatsApp yanje iri dediye kuri business gusa. Ni nta bindi bintu mvugira ko abantu bashaka dutera inkuru musange Instagram, musange kuri WhatsApp yanje iri normal. Meme nyandikiye kuri iyi, it's only for business. Only for business. Okay? 61 899 583. Karibu dukore business, and if you want to join my team, nimushaka mba umusponsor wawe canke uwinja muri team yanje, nyandikira nokuri nzogufasha, nzogushigikira, nzokuba hafi ubishatse. Of course kuko hari abantu bavuga ati jewe ndashaka kwifasha, nta support nkeneye. We are different. Mwene mushaka kuja muri team yanje, mushaka usiko ko ndagushigikira, ndagufasha, nokuri nyandikira, nzogufasha n'umutima mwiza, hanyuma duterane imbere. This business is to share opportunities. Okay?